twame dukora ibyiza ntiducike intege. Ushobora gukorera umuntu ntagushimire, ushobora gutangira Imana ukamengo nturi kurabona ibiza ivy'Imana iguhezagiza. Oya, reka kurambirwa, imeri iri imbere. Ushobora kurambirwa, imeri ikaza wagiye. Burya abantu bazohembegwa ibyiza bakora n'abaramvya bagatuza bakihangana, abarambiwe nabo urumva nta mpera. Imana idufashe cyane, twihangane dukora ibyiza ntiducike intege. Igihe nicyashika tuzokwimbura. Kubiba mu buryo bw'umubiri ni mu buryo ukoresha ingufu zawe n'ivyawe vyose, ugasanga uri kurabikoresha mu bintu bidahesha icubahiro Imana, mu bintu atanyungu y'Imana. Ushobora kububona umengo ni ibintu vyiza, umengo ni ibintu bimeze neza, ariko ugasanga nta nyungu y'Imana irimwo. Burya nagira ndababwire, tuzobazwa ifaranga ryose twadepanshije mu bintu bitagira ikimazi. Nubona ko amafaranga ara yacu, womengo na yacu, mugabo mumenye ko atana kimwe dufise kitavuye ku Mana. Amafaranga yose uko twayakoresheje tuzobibazwa. Sinzi wewe ukuntu uri kurakoresha uburyo bwawe, womengo n'ubwawe nibikwiye ko tuvyinjiramwo, ariko Imana iravyinjiramwo kuko niyo yabuguhaye. Uko ubukoresha rero uzobibazwa. Nukuvuga ngo mu gukora tuze turaraba, mbega iki gikorwa ngomba gukora kirashobora kuba ari igikorwa ciza ku maso yawe, kiguhimbaye, ubona ari iki kimazi mu muryango, mugabo ubanza urabe ko iki gikorwa ngomba kugikora. Mbega ko ngomba kudepansa ya mahera kugira ngo ngirire anniversaire umugore wanje, umugabo wanje, canke umwana wanje. Nta gikorwa c'Imana bari bavuze twemirije. Urashobora kudepansa ibihumbi 500 kuri anniversaire, baravuze yuko dufise igikorwa c'Imana utigeze utanga n'ibihumbi 5. Ayo mahera mwibaza kutazoyabaza. Mbega iki gikorwa ngomba gukora, bya bindi navyo nsabwa mu nzu y'Imana narabitunganije. Sindababujije kugira ama anniversaire haba namba, sindababujije kunezerwa, mugabo ubanza urabe ubikore inyuma yuko wabanje gushitsa ico Imana igusaba. Hariho n'abagira anniversaire atani kigira 10 batanga, hariho n'abagira baja ku musenyi bakarya bakanywa atani shikanwa gishimwe batanze, bariko banezerwa mu mafaranga kumbure bahezagiwe atani shikanwa gishimwe batanze. Sindababujije kuryoherwa, ariko uko kuryoherwa utabanje gushitsa ivy'Imana igusaba uzobibazwa, kandi bizotuma utagira umugisha, bizotuma utagira amahoro. Nawe uzogenda kunezerwa umunsi umwe, uzotaha muhira wonge ubura amahoro.